Ndabaramukije mwese banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri kure yacu kandi yanyu ya ICTV niyambonesha kure imwe rudende ibashikiriza amakuru n'ibiganiro bitandukanye bivugwa nkuko twabemereye tubashikiriza amakuru yose agaruka ko iyo bivyavuzwe mu binyamakuru makuru yavuzwe cyane ku mbuga ngurukana bumenyi vyagiye biratangazwa n'abategetsi ndetse nandi dukora mu masoko yacu atandukanye turayegeranya tukayabashikiriza mu buryo bw'idonido. Ano makuru haraza kugaruka mu gisata c'ubutungane. Umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito aramaze imisi yidogera ubutungane bw'u Burundi, ariko abandi bakabona ko ataco akora kugira agarure ubutungane bw'u Burundi. Uburundi bwatsinzikajwe n'igiturire ndetse n'ubutungane ngo bwangondagonde buciza ngondagonde n'ibindi vyinshi bamwe n'abandi bagiye baravuga. Mu ntara ya Bururi hari abacamanza batatu ba sentare nkuru bapfunzwe kubera umwikeko. Abo bacamanza batatu bo bapfungiye iki? Turaza kubigeruka ko muri ano makuru tuze no kubaha amazina y'abo bacamanza bapfunze. Vyonda kuri subscribe maze usangize na bagenzi bawe kugira igihe cose dushize ko inkuru iraje gushikira mu ba mbere. Abari mu Burundi mwese ndabahaye kaze, abari mu bihugu bibanye mwese ndabaramukije, abanywanyi bacu muri mu bihugu bitandukanye vya Afrika nibagiye namwe muri komigabane y'amakungu ya kure, namwe muri irya nino hatandukanye mwese turabahaye kaze mwari no sango ry'amakuru. Abacamanza batatu ba sentare nkuru barapfunzwe kubera umwikeko ni mu ntara ya Bururi. Amazina yabo ni Nizigiyimana Leonari, umucamanza avuka mu ntara ya Makamba; Mukeshimana Irene, umucamanza avuka mu ntara ya Ngozi; Ngendakumana Antoine ni umucamanza avuka mu ntara ya Cibitoke. Ababazi bavuga ko bari mu bacamanza bafatwa nk'intungane muri sentare nkuru ya Bururi. Mukeshimana na Ngendakumana bari bakiri bashasha aho i Bururi, haraciye amezi badugijwe bagakugwa mu masentare y'intango yo mu zindi ntara. Bose uko ari batatu bahagaritswe kuwa gatatu w'indwi iheze, no kuvuga kw'igenekerezo rya 16 z'ukwezi kwa munani mu mwaka 2023. Bagirijwe ivyaha bikomeye cane vyo guhungabanya umutekano w'igihugu. Mu yandi majambo, abo bacamanza bagirizwa ko bakoranye n'abamaze iminsi bavugwa ko batemagura abantu muri iyo ntara ya Bururi. Aho hose ni kubera bafashe ingingo yo kurekura vy'agateganyo abantu 8 kuri 15 bafashwe bagirizwa ko bakoze ubwo bwicanyi. Urubanza rw'abagirizwa kwica abantu i Bururi. Mu kwezi kwa gatanu guheze haravuzwe abantu benshi bishwe batemagujwe imipanga mu ntara ya Bururi. Bamwe mu bagize leta y'u Burundi bararungitswe mu manama yo guhumuriza abanyabururi no kuremesha buramatari w'iyo ntara Koloneli Leonidas Bandenzamaso. Ico gihe vyaravuzwe cane ko ubwo bwicanyi bwoba bwari butumbereye kwerekana ko buramatari ataco ashoboye. Haravuzwe bamwe mu bategetsi bakomeye boba bari babifisemwo inyungu mu ntumbero yo gusubirira Leonidas Bandenzamaso, canke n'imiburiburi bakore ku buryo atohava ahabwa amabanga akomeye kurusha nko kurongora intara nshasha ya Burunga. Leonidas Bandenzamaso bamutinya kubera bamuvuga ko ari umugenzi wa Perezida Ndayishimiye. Haranavuzwe ibindi bikomeye cane mu rwego rwa politike vyoba biri mu mugambi w'abashaka gutembagaza Perezida Ndayishimiye. Abantu 15 bikekwa muri ubwo bwicanyi barahagaritswe n'iperereza, bamara igihe kinini mu busho bw'iperereza. Muri abo bafashwe twarababwiye nk'umudandaza yitwa Yoweri. Bamwe mu bafashwe bariyemerera ico caha, abandi ntibacemera. Nka Yoweri ari mu batacemera. Witwa Niyubushobozi Jemusi Batazira Majoro yaremeye icaha, agira ko aratanga amazina yabo avuga ko bakoranye. Benshi mu bafashwe bavuzwe n'uwo Jemusi.
ariko ageze imbere y'ubutungane James yarahinduye imvugo, yavuze ko hariho abantu umunani yavuze ko hariho abantu umunani yabesheye kubera amahiri yariko arakubitwa mw'iperereza. Yavuze kandi ko iperereza ryamutegetse gusubiramwo ya mazina yose imbere ya parike, ko atabivuze baca bamusubiza mu gasho k'iperereza, nawe atinya gusubira gukubitwa aca arasubira kubesha ageze muri parike. Aha mwomenya ko na parike yagiye kubasambishiriza mw'iperereza nyene. Birumvikana ko iterabwoba ryagumyeho ku banyororo. Abacamanza barabajije parike ko hari ibindi vyemezo ifise kuri abo bantu umunani James yemeza ko yabesheye. Parike yavuze ko ata kindi ifise kiretse ivyavuzwe na James. Mu gihe ata bindi vyemezo parike ifise, uwabavuze akaba yemeje ko yababesheye, nta kindi abacamanza bari gukora atari kurekura abo bantu umunani. Abo nabo ni Nitunga Daniel, Ndimubandi Emmanuel, Nzeyimana Elie, Ndayishinguje Albert, Kwizera Abdenihamani Batazira Lionel Jospin, Nteturuye Elise, Manirambona François na Nsengiyumva Dieume. Umwe muri abo munani babeshewe akaba yitwa Ndayishimiye Albert, akaba yaranabajijwe ikibazo gikomeye ati nimumbwire ingene nabaye muri abo bicanyi, hanyuma uwa mbere bishe akaba ari mushikanje. Perezida Ndayishimiye arabe neza hariho abamubesha. Uko iperereza ryakoze amatohoza ku bwicanyi bw'Ubururi, biraboneka ko harimwo ibinyegezwa. Iperereza rikeneye ko haboneka gusa ababwagirizwa, ariko ntirishaka ko ababifisemwo inyungu bamenyekana. Abantu bafashwe ni abantu bato bato cane ku buryo bitaboneka inyungu babifisemwo. Abategetsi bw'ubwo bwicanyi ntibaboneka kandi ntibakurikiranwa. Umuntu aca yibaza impamvu iperereza rikeneye ko hapfungwa cane cane abantu riterekana neza uruhara bagize muri ubwo bwicanyi, kandi ntirirondere ico bari bashaka mu kubikora. Amatwi adusumira ingingo yo gufunga abacamanza barekuye vy'agateganyo abo bantu umunani James yemeza ko yabesheye, ryavuye mu mugambwe CNDD-FDD. Tubibutse ko kuva mu ntango hari amakuru yavuga ko uburongozi bwa CNDD-FDD ku rwego rw'igihugu bwoba bufise ivyo buzi kuri ubwo bwicanyi. Ibi bisigura ko umugambwe ufise inyungu ko ubwicanyi buguma bwagirizwa abashobora kuba ataco babuziko, maze ababutegetse bakaguma bakingiwe. Ikindi gitangaje ni ingene umunsi abo bantu barekugwa haciye hicwa umuntu atemaguwe mu ntara ya Bururi, kugira berekane vy'ukuri ko abarekuwe aribo bari basanzwe batemagura abantu. Koko umuntu yorekugwa vy'agateganyo akaca yiruka gukora ca caha bamushirako? Ikosa ry'umuyobozi w'ibohero rya Rumonge naryo riragarukwa ko umuyobozi w'ibohero rya Rumonge yapfuye kumva ingingo y'ubutungane irekura ba bantu umunani aca arabarekura. Koloneli Patrice Nkurikiye n'abo bakorana Pelagie Nindamutsa na Florence Nimbona bisiguye bavuga ko batamenye ko parike yari yunguruje urubanza, ariko hariho ikitumvikana n'ingene bavuga ko bitiranije ingingo yo kunguruza n'ingingo yo kurekura abanyororo. Ntivyumvikana ko bari kuvyihendako bose uko ari batatu, ntihagire n'umwe asoma neza. Ariko hariho ikosa rikomeye ryo gufatanya ingingo y'abacamanza n'ivyakozwe n'umuyobozi w'ibohero. Abacamanza bafashe ingingo uwundi mucamanza wese yari gufata, mu gihe parike ivuze ko ata vyemeza ifise ku baburanyi.
mu gihe uwatumye bafatwa nawe yari yemeye ko yababesheye. Perezida Ndayishimiye arashobora kwica ubutungane. Mu ntumbero yo kurwanya abacamanza barya ibiturire bakarenganya abanyagihugu, Evariste Ndayishimiye ariko arakora irindi kosa ryo kwibaza ko ari we afise ukuri ku bintu byose, ku buryo yoza arategeka abacamanza uko baca imanza, maze utaruciye uko Ndayishimiye avyumva agaca afatwa agafungwa. Ivyo ntibibaho. Naho avuga ko yize amategeko, hariho ibizoba vyaramucitse. Umucamanza ntategekwa uko aca urubanza. Umucamanza aca urubanza yisunze amategeko kandi akisungaho yumva ukuri kuri. Ingingo yiwe idashimwe, urubanza rurunguruzwa, maze umucamanza akurikira agasambura urwa mbere. Ntabwo kuba umukuru w'igihugu yitwa umucamanza kizigenza magistrat supreme bimuha uburenganzira bwo kwinjira mu manza zitaragera ku rwego rwiwe. Mu minsi iheze twaridogeye cane abacamanza bo mu Kirundo kubera bambitse ibara umunyeshure Christelle Ndayishimiye, bamwambika icaha co kutanashobora kugira banamwambika icaha kitanashoboka kugira bamupfunge. Ingingo yabo yabonekesha akarenganyo kadasanzwe kandi vyaboneka ko hariho intumbero yo gukingira uwakoze icaha. Benshi bariketse ko aho hantu hariwe ibiturire. Twarashimye ko umukuru w'igihugu yiyamirije ingendo y'abo bacamanza barenganya, ariko yoraba ntagwe mu mutego wo kwibaza ko agiye gusubirira abacamanza ku buryo azohora aca imanza, uwutabikoze uko ashaka akaca afungwa. Abahanuzi b'umukuru w'igihugu bamufasha ntaze aragwa mu makosa. Biraboneka ko batariko baramufasha. Sinibaza ko hari umuntu yize amategeko yoshigikira ivyakorewe abacamanza Leonard Nizigiyimana, Irene Mukeshimana na Antoine Ngendakumana b'Ibururi. Ndazi neza ntakekeranya ko umushikiranganji Domine Banyankimbona nk'uwahoze ari umucamanza abona neza ko abo bacamanza barenganywa, ariko kubera Perezida Ndayishimiye yamaze kubivuga ko biragoye ko umushikiranganji abihindura. Niba arakumva abacamanza baciye bagirizwa ko bakorana n'abicanyi, nimba procureur afise ivyemezo vyerekana ko barya 8 bakoze ubwicanyi hanyuma akanka kubitanga, niwe kumbure yonabibazwa. Hari ikindi gihambaye mu butungane badakwiriye kwiyobagiza. Ntibirekuwe ko umuburanyi ahinduka icabona ca pareke. Nimba pareke itagira ivyemezo, ntishobora kuvuga ko icabona cayo mu kwagiriza uwundi muburanyi ari uwo isanzwe ikurikirana kuri ico caha nyene. Gupfunga barya abacamanza 3 b'Ibururi ni iterabwoba rikorewe abandi bacamanza bose bazosasa muri urwo rubanza. Uzohirahira akagira uwo yejeje amenye ko nawe azoca yagirizwa gukorana n'abicanyi. Abakunda ubutungane muhaguruke, iri nibara mu gihugu. Wewe urabivuga ko iki? Ja muri commentaire maze wandika icumviro cawe ugisangize bagenzi bacu, bagenzi bawe bakurikira ano makuru dutambutsa kw'isi TV.